Uyu munsi ndashaka ko tuvuga ku kintu ijambo riryoshe rivuga gushira Imana imbere ya vyose mu buzima bwawe. Amina. Gushira Imana imbere ya vyose mu buzima bwawe. Iyi titre nayiko ndayiyumvira ko ndavuga nti mu bisanzwe mu bantu bakijijwe womengo kubabwira gushira Imana imbere ni ibintu mengo ni nkuko bokubaza ngo wibaza ko yahora he. Ariko ndashaka kuvuga ngo biroshe ko tubiririmba tubisubiramo kenshi tukavuga ku vyerekeye gushira Imana imbere, ariko ugasanga uko tubayeho mu buzima bwa misi yose Imana si iri imbere ya vyose. So reka dusome muri Matayo igice ca 22 umurongo wa 33 wa gatandatu na 38. Matayo 22 murongo wa 36 gushika ku murongo wa 38. Mu Kirundi mbona umengo twohera muri 35 siko. Umwe muri bo w'umwigisha w'ivyagezwe aramubaza amugeza ati mwigisha, ibwirizwa risumba ayandi mu vyagezwe n'irihe? Aramwishura ati mukundisha Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose. Iryo niryo rihambaye rya mbere. Ndasubiramo ngo umwe muri bo w'umwigisha w'ivyagezwe aramubaza amugeza ati mwigisha, ibwirizwa risumba yose ayandi yose n'irihe? Nawe aramwishura ngo mukunde Imana n'umutima wanyu wose n'ubwenge bwanyu bwose n'ivyimviro vyanyu vyose. Aravuga ngo iryo niryo bwirizwa rikuru kandi riruta ayandi mabwirizwa yose. Amina. Umunsi rero ndashaka ko dusangira ku kintu kivuga ngo gushira Imana imbere y'ibindi bintu vyose mu buzima bwawe. Amina. Igituma na preshije ngo mu buzima bwawe ni kuki? Gushira Imana imbere y'ibindi bintu vyose mu buzima bwawe. Nukuvuga ngo ntibagusavye ngo uyishire imbere y'ibindi bintu vyose ahandi hantu mu kindi kibanza canke mu buzima bw'uwundi muntu numwe, ariko ico Imana igusavye iriki gusaba ngo yishire imbere y'ikindi kintu cose y'ibindi bintu vyose mu buzima bwawewe. Vuga uti mu buzima bwa jewe. Uyishire imbere y'ikindi kintu cose mu buzima bwawe. Siko? Rero ikintu ushaka gupresiza mu gutangura ni ikihe? Hari igihe kenshi tugira image novuga ngo iri errone kuvyerekeye gushira Imana imbere canke gushira Imana hejuru. Siko? Hari igihe tubigiriye igicapo kitarico. Ariko mwarabwiye ngo kimwe mu bintu vya mbere bituma turi sense dutegerezwa gushira Imana imbere mu bindi bintu vyose mu buzima bwacu ni ikihe? Nukubera tout simplement ariko bimeze. Nukubera yuko Imana iri imbere. Imana tuyishira imbere mu buzima bwacu kubera yuko na kare niyo ya mbere niyiri imbere. Siko? Imana tuyishira imbere y'ibindi bintu vyose mu buzima bwacu. Ndashaka kukubwira ngo saka sibakwe tuyigiriye, si faveur tuyigiriye, ntituyisororeye, ntituyigiriye neza, ntitwayumviye ikigongwe, ariko tout simplement Imana iri imbere y'ikintu cose, iri imbere y'ibintu vyose. Niko bimeze. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo imbere yuko vyose bibaho atana kimwe kirabaho ngaha ku isi, ikintu cariho ni ikihe? Ni Imana. Imana yariho mbere na mbere.
kandi imana niyo yaremye ibintu byose byose byaremwe nayo kandi byaremwe ku bwayo kandi ngo nta na kimwe muri byo gishobora kubaho cyangwa gusubsista imana itakirimo siko rero imana ni ya mbere rero iyo imana itubwiye ngo tuyishire imbere mu bintu byose imana ntitubwira ko tuyishire imbere nko kuyisaba nk'uko umenga ikiradusaba ngo tuyisororere ariko nshaka kukubwira ngo mu bisanzwe ukuri kw'ibintu nuko kumeze imana niyo yaje imbere kandi niyo iri imbere y'ikintu cyose rero ndashaka kukubwira ngo ni inyungu yawe kureka gucurika ibintu kuko iyo ibintu bicuritse ukabaho ucuritse isi ukayiraba ucuramye byose ukabiraba ucuramye ni ukuvuga ngo biragucura babyita gute bref biraba renversé pour toi urabona ubiraba ucuramye hama bigacurama hama justement igituma bikunanira bikugora bikuremera bikugendera nabi nuko tout simplement uri kubiraba wabicuramitse rero iyo ushatse gutondeka ibintu wacuramitse ni problème ubitondeka nabi ubuzima bukakugora bukakuremera bukagendera nabi kubera iki kubera tout simplement ibintu wabicuritse rero iyo imana itubwiye kuyishira imbere ndashaka kuvuga ngo iri banga Yesu bamubajije bakamubaza ngo ibwirizwa rikuru kurusha ayandi yose nirihe akabishura ngo ibwirizwa rikuru rya mbere niryo iri banga Yesu yavuze ntiyarivuza binginga abasaba ngo mumusororere mumugirire ikigongwe mumugirire pite mumushire imbere oya yarivuze nk'ubahishurira ibanga arababwira ngo imbere yuko byose bibaho imbere yuko byose bikogwa biremwa ni jewe nariho rero nimba mushaka kubibamwo neza bishiremo urutonde ni jewe nzi imbere ibindi bigakurikira rero kutabigira uburiko urahusha ibanga byari kuguha ko ubuzima bwawe bwogenda neza amina narigeze ukivuga umunsi umwe ngaha ari vendredi urabona iyo tuko turatazira kenshi ico kibazo cakunze kunzamwo turakunda kuvuga ngo tuzamura icubahiro c'Imana ngo turakidugije sinzaho tugishikana siko canke tureke mu vyo kuzamura icubahiro c'Imana tout simplement mu ndirimbo zacu nyinshi turashira Imana hejuru n'est-ce pas Mana turagushize hejuru n'est-ce pas ariko ndashaka kubaza ikintu kimwe iyo uravye ijambo ry'Imana ritubwira ngo nuko kubera Yesu yemeye guca bugufi akaza ngaha mw'isi akemera guca bugufi kugeza ku rupfu rw'umusaraba agahambwa agashika n'ikuzimu ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yamushize hejuru n'est-ce pas yamushize hejuru imurutisha ibindi bintu byose yamushize hejuru y'amajuru hejuru y'ubwami hejuru y'ivyitwa Imana byose hejuru y'amazina yose yamushize hejuru amina none ga bene data ndabaza ikintu kimwe umuntu yashizwe hejuru n'Imana Imana yo ikavuga ngo yamushize hejuru y'ibintu byose siko none hajya mweyo muvuze ngo bamushize hejuru mama uko mumushira he kubera yuko ndakubaza urabona Imana dufate ko ari ndende cyane na hatari kibazo c'uburebure siko dufate ko Imana ari ndende cyane iri hejuru igashifata ikamumanika ikamushira hejuru yiho gose hama woga cuza kumubwira ngo Yesu ngo ngira ndagushire hejuru unshire hejuru he banza umpamvye siko ariko ndashaka kubwira ngo gushira hejuru Yesu nukuvuga ngo ni jewe ndamushira hejuru mu buzima bwanje siko nukuvuga ngo hejuru ya yangwara yigize ndanse yangwara bambwiye ko aragahambaye karagakomeye kwidakira hamikaza mu mutwe wanje no mu bwenge bwanje nkumva ko ari ikintu gikomeye nkumva ko kabaye nkumva ko atagishoboka muri iyo ngwara numva ko nashize hejuru mu bwenge bwanje no mu vyimviro byanje muri uwo mwanya wo gutazira bava ngumviriza Mana iyi ngwara ndayikoroye iyi ngwara ntiri hejuru yawe we uri hejuru y'ikintu cyose ukavuga ngo ndagushize hejuru y'ivyigize ibigangi n'ivyigize bikomeye byose mu buzima bwanje Mana uri hejuru y'ikintu cyose amina kuko gushira Imana hejuru mu buzima bwanje kuko nyandakubwire ngo atari mu buzima bwawe nta handi na hamwe wowe ushobora gushira Imana hejuru ntushobora no kuyishira hejuru mu buzima bw'umugabo wawe ntushobora no kuyishira hejuru mu buzima bw'abana bawe ntushobora umviriza umwe wese yamuhaye iyo capacité yo guhitamwo niwe yihitiramo kuyishira imbere kuyishira hejuru no kutabikora rero wowe yubivuze aho bikora no kuvuga iki no kuvuga ngo uri kushira imbere Imana mu buzima bwawe amina amina
naho rero haza nk'iki kibazo ukibaza nk'ubu par exemple duhejeje umwanya wo gutazira ukavuga uti mbega imana nayishize hejuru mu buzima bwanje, mbega imana iri hejuru y'ibintu byose, mbega nta kintu kiri hejuru y'imana mu mutwe wanje muri uwo mwanya, mbega nta kintu narutishije imana, mbega nta kintu numva ko kimbereye kinini cambereye kigangi, kenshi usanga ari n'ingorane yambereye gangi mu mutwe wanje kurusha uko ndiko naminiye ubukuru bw'imana. Kuko bene data ngenda kubwire ngo ico waminiye cose, ico wagize ikigangi, ntugire ngo nuko ari ikigangi, oya nuko gusa cagusavye ngo ndagusavye umpe attention yawe, ndagusavye unshire kwa maso. Rero wagishize kwa maso urakiraba, uraciyumvira, urakirimbura ko ijoro n'umurango, hama kikubana kinini mu mutwe wawe. Ariko ndakubwiye ngo hagushira amaso kuri ico, iyo ushira attention n'amaso yawe ku Mana, kucira ico, kucikora, kuco yamaze, kucimaze gukora, kuco yakoreye abandi, ku bunini bwayo, ndakubwiye ngo muri iyo meditation no muri uko kurimbura ku bunini bw'Imana, uraburimbura ukumva uko Imana iduga uri kudugana nayo, kandi waheza kudugana nayo wahindukira ukaraba ukavuga ngo mbega ngo vya bibazo vyariko birankoroga biri hehe, umviriza vyabaye minimize, vyariko bigukoroga mureha kuko wabihaye amaso. Ariko igihe wahindukira ugaha amaso Imana, ukarimbura ku bunini bwayo n'ubukuru bwayo, ukayibaza ico ishoboye, ukayibaza ngo none Mana vy'ukuri urabinesha, mukaganira nayo, ndakubwiye ngo urahindukira ukaraba vya bindi ukavuga ngo mbega ivyangwanya vyose biri hehe, hama Imana ikakubwira ngo biri hajya hasi ntubibona, bisa nk'ubunyegeri, ariko kubera iki? Kuko washize amaso kuri jewe. Amina, amina. Rero ndashaka kubabwira ngo Imana itubwiye ngo dushire hejuru, siko tuyikunde n'imitima yacu yose, n'ubwenge bwacu bwose, n'ivyimviro byacu byose. Ndashaka kubabwira ngo si faveur iriko iradusaba, ntiriko yiteza kagongwe, ntiriko idusaba ngo tuyigirire ibakwe, ariko ico Imana iriko irakubwira, iriko iguha ibanga ryo kubaho mu ntsinzi mu buzima bwawe. Abantu baba mu ntsinzi mu buzima bwabo n'abantu bize gushira amaso yabo ku Mana, bayirutisha ibindi vyose, yuzura ubwenge bwabo, yuzura ivyimviro vyabo, yuzura imitima yabo, kandi ngenda kubwira ngo Imana n'urukundo. Nukuvuga ngo niwashira imbere iyo Mana, ikuzura ubwenge, ikuzura umutima, ikizura ivyimviro, nukuvuga ngo n'urukundo ruriko guzura ubwenge bwawe, n'urukundo ruriko guzura ivyimviro vyawe, n'urukundo ruriko guzura umutima wawe. Rero ugo rukundo, mbega twe twokuraho urukundo gukunda Imana, ariko mu kuyiraba niho hava mu rukundo rwo kuyikunda, kandi mu kuyiraba niho tumenya ingene twakunzwe, kandi mu kuyiraba niho dutahura ingene dukunditse, kandi mu kuyiraba niho dukura urukundo rwo gukunda Imana no gukunda abantu. Ntibigutangaze ko ibibazo vyawe ubona umengo kameme naho mwovuga ibiki, kameme naho Imana muyivuga gutya na gutya, besha bati tuvyumvikane deni, naho mwovuga gutya na gutya, kameme ibibazo vyanje birakomeye, kameme amagorwa nagowe n'amagorwa, kameme imibabaro nagize mu buzima bwanje, kameme n'imibabaro, kameme uravye ubuzima gadeni je nabayeho, ukaraba abandi bantu ingene babaho n'ingene bakura, ukaraba kameme ivyanje biragoye deni, kameme. Ariko ngenda kubwira ikintu kimwe, ivyo bintu icabihaye kuba binini mu mutwe wawe, kuko siko ari binini, ariko icabihaye kuba binini mu mutwe wawe, kumbura no mu mutwe wa famiye yawe, nabi wanyu n'ababanyi n'abarundi n'abanyamahanga bose, siko? Rero icabihaye kuba binini n'umwanya mwabimajije kwa maso, kandi uko mubigumiza kwa maso niko bicika binini muri mwebwe, kandi uko bicika binini muri mwebwe niko mwamini ya ko ari binini, kandi yuko kubera yuko mwamini ya ko ari binini, nukuvuga ngo ukwizera kwanyu kuguma kubigira binini, hama bigakura biba binini kurusha. Ndashaka kuvuga ngo nta bubasha bigira atari ubwo mwebwe mu bisororeye. Rero nico gituma ibanga riri mu ijambo ry'Imana rikubwira ibanga, rikakubwira ngo umviriza, hindukira ukunda Imana yawe, siko? Ndabizi ko kuri benshi biragoye, si kuri benshi dayo, ni kuri twese, siko? Urabona
umuntu akuzana ikintu imbere yawe canke akuzana imana imbere yawe agaca avuga ngo hewe ngumviriza nguyu rero ngo guhera uno munsi turi kwa Mungu itariki 29 siko nguyu rero guhera uno munsi kwa Mungu itariki 29 z'ukwezi kwindwi uyu rero ngo ni ugiye gukunda kandi rero uzomukunda kurusha abandi bose kurusha abavyeyi bawe kurusha abana bawe kurusha abagenzi bawe kurusha inshuti zawe kurusha siko mu bisanzwe iyo bariko baravuga ayo majambo mu mutwe wawe umvuye ngo uyu muntu ariko arabivuga arasara mu mutwe arasara umuntu je duhuye uno munsi ntazi uyu wewe bisigura ko n'Imana itanaboneka siko ndayikunde kuruta byose ndabihereye ndabigire gute mfyonda kabuta nkayugira ndayikunda muravyumva uyu no mukunda gute nkamurutisha byose babigira gute iryo bwirizwa barigira gute ngo barishire mu ngiro muravyumva ariko ndashaka kukubwira ngo uyu ataboneka iyi si y'ibitaboneka iyi si y'impwemu iyo utanguye kuyishira ko attention iyo utanguye kuyishira ku mutima iyo utanguye kuyishira ku ubwenge iyo utanguye kuyitebako ukabitebako ugatangwa kuvyinjiramwo ngo mbega irabaho mbega irafite iki kiravuga mbega irafite iki kiranyagira mbega hari ikintu kurambwira umviriza bitangura gutyo bihera wayikunze bihera wabaye yatashe bihera wakundanye n'uwo muntu nyeneyo bihera muganira kenshi ukumva avuga neza kurusha amajambo yose wigeze kumva bihera wumva ijwi ryiwe ryoshe kurusha ibindi byose bihera wumva kuba muri presence yawe bikurutira ahandi hantu hose wigeze kuba bihera wumva umengo nta muvyeyi nta muntu n'umwe azi kuvuga nk'uko ivuga bihera uyikunda bihera uri atashe bihera wumva umengo mu buzima ibisigaye byose bishake biveho bipfe ariko ntibanyambura iki kintu citwa ubwiza bw'Imana si ibyo tuvukana kandi si biza giturumbuka ngo twakijijwe uno munsi ariko nibiza muri urwo rugendo rwo kubana n'Imana no kugendana n'Imana amina 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 rero ijambo ry'Imana reka tubwira ngo ibwirizwa rya mbere dukunda Imana n'imitima yacu yose n'ubwenge bwacu bwose n'inkomezi zacu zose siko usomye muri Yohana hari umuntu yara duha akakarero kera akavuga ngo usomye muri Yohana ukumva igice ca mbere bakavuga Yesu ukuntu bamuvuga ngo mbere na mbere yariho siko ibintu byose vyaremwe nawe ibintu byose vyaremwe kubwiwe nta kiriho kitashizweho nawe siko mu ncamake duca turi imbandirimba y'Israel ngo uri number 1 amina Yesu ni number 1 siko hama twaraba ibindi bintu bitari Yesu hari ibindi bintu duha agaciro hariho icubahiro hariho amahera hariho abantu hariho umuryango hariho ivyo dutunze hariho amagara hari ibintu byinshi ngaha ku isi duha agaciro siko rero Bibiliya igacitwereka umuntu yitwa Salomo uwo muntu yitwa Salomo Imana yamuhaye uburyo imuha amahera imugurura imiryango yose kugira ngo ashobore kuronka ikintu cyose ashaka kandi yifuza ngaha ku isi yamuhaye izina imuha icubahiro imuha kumenyekana imuha ubwenge imuha ubutunzi ngo abantu baza kumviriza amajambo ava mu kanwa kiwe bakaza bagemuye inzahabu n'amabuye y'agaciro siko hamwe uwo mugabo nawe araraba ivyo bintu byose afise aravuga ngo umviriza ndababarire ngira nezereze umutima wanje ngira nihe ikintu cyose nshaka siko ariha ikintu cyose ashaka ariyofra ikintu cyose ashaka Bibiliya itubwira ngo yari afise abagore bashika yari 1000 canke bararenga yari afise abagore 1000 akadesida ngo agomba yubake ngo amajardin ya hatari agaca bafise abakozi bamwubakira amajardin atigeze abaho akaba bahantu heza akaba afise amahera akaba afise amagara akaba afise nukuvuga ngo yarihaye ataco yiyimye kandi ntiyihaye kwa kundi mwebwe mwiha kuko mwe mwiha mufise akarimbi ariko we yihaye atakarimbi ariha arabironka atana kimwe abuzemo amina rero ahejeje kwiha bya bintu byose yashaka bimwe yumva ashaka bimwe yumva ashaka kwisororera bimwe umubiri wamubwira ko ukeneye ikintu cyose ahejeje kuciha conclusion yavuze ngo niyi ngo byose
nubusa siko vyose nubusa gusa ni nko gukurikira umuyaga umvizana ndababariye tugiye mu biharuro vyumvikana vyose nubusa gusa vyose nubusa gusa benshi ngahe kibishe nikiye nuko mutarabironka ariko mwibaza ngo no bironka shareka kuvuga no bamerewe neza umviriza vyose nubusa gusa ni wabironka uzocumenya ko ari ubusa gusa kandi genda ubwire ngo benshi babironka bibatera kwihebura kuko bari bazi ngo nibabironka bizobaha kumererwa neza rero iyo babirose ntibamererwe neza baca bihebura kurusha kuvuga ngo nimba bitamereye neza ni giki kizomerera neza nico gituma mubona abantu nk'aba ba star araririmba akaronka icubahiro akaronka success akaronka amahera akagirika agatangwa gusara mu mutwe ugaza none uri kusarishwa n'iki kwintu biko bigenda neza anga ndahubwire ngo iyo bironse ukwihebura kwawe kuba kwinshi kurusha uko umukene kubera umukene we atarabironka ntaco basara cihenda akibwira ngo umunsi nzobironka nzomererwa neza nukuvuga ngo araraba hirya akaba afite ivyizigiro ko ari umunsi azomererwa neza ariko wowe wamaze kubironka ukabura kumererwa neza bigutera kwihebura bati none nimba ntamerewe neza ndapfuye none nzomererwa neza ryari rero Salomo yarabirose vyose aragira iyo experience acagaruka kutubwira conclusion ati bene data vyose nubusa gusa ni nko gukurikira umuyaga rero tuje muri vya biharuro Yesu reka tumugire iki kintu siko ntanga akarorero k'iki kintu haracavuga ngo blasphème de toutes les façons cyo mugereranya cyose bari blasphème nta na kimwe asagereranywa naco siko Yesu tumugize iki siko kasabe Fisto nawe kandondera abasore ingo munyihanganire mwenge ndabita ubusa muhagarare ngaha biga ntabandi nza nabandi batatu bo naco reka ngira aba barakwiye ingo ngaha murabona rero icubahiro uwo kiguha cose wosanga ari ubusa amagara meza uwo yaguhijana kwijana woca uvuga ko ari ubusa mbona ndaba muri televiziyo nk'umuntu baciye amaguru siko nkaraba ariko aravuga ngo mpora nimvira ko nigeze kuba afise amaguru yose ngo nkibaza n'igiki nokora kugira nsubire kuronka amaguru yanje ngo uwashaka kanyima vyose mugaba kansubiza amaguru gusa ngo kugira amaguru mu buzima ngo ni ikintu gikomeye amaguru nkaje iyo ngomba atawurinze kuntwara nkikorera ibi nibi ngo mpora nimvira nkabibona nk'indoto ko ntigeze ndayaronka je nkamuraba ingene karavuga nkacavuga norega mana ivyo bintu ari karavuga vyitwa amaguru je ndabifise none ko je ntavyaminiya nkuko we wari karabivuga kubera ndashaka kubwira ngo ni wabironka bizokubana ubusa rero icubahiro nubusa amagara nubusa ubutunzi nubusa nongeza ngo umuryango mwiza nubusa ibintu byose nubusa n'amahera nubusa n'amazu nubusa na za ndoto zose nubusa Salomo ivyo bintu byose yarabironse conclusion yavuze ngo nubusa gusa ngo nasanze byose ari ubusa ari gukurikira umuyaga siko rero kamumbabarira abasore ndabaza nino abasore ingo ngaha hano abantu b'abasore hari ukuntu usanga bameze abantu bashaka kunyishura hajya nimwishure rero ico shaka kubabwira ni iki ibintu ubusa hataco nashize ko shaka mwongereze ku busa bwinshi kuko nubundi nubusa na hata abantu nashizeho siko rero ariko Yesu bamwitande number 1 siko rero iyo ufashe ukandika ubusa buva hajya ku miduga ukandika ubusa kubushikana ngaha kuri ubu busa
uba ufise ubusa gusa, siko? Rero niwafata burya busa bwose ukabufata ukabushira imbere, ubwo busa bwose ukazana ugashira imbere, ukazana ugashira imbere, ubusa abakizwa benshi murazene mu bigenza, ubusa mwarafashe murashira imbere, mushira imbere, mushira imbere, mushira imbere, mushira imbere, mugabo itandukaniro ngo ryamwebwe n'abapagani quand même mwarongereje ko number 1 harimwo Yesu, n'est-ce pas? Rero agaciro ubuzima bwanyu buca bugira n'ubu, ubuzima bwanyu baburavye bungana na burya busa buhera ku irembo buza hagaca hongereza ko numero 1. Donc agaciro k'ubuzima bwanyu ni combien? 1. Ariko kandabazana hana ndabakoresheje siporo barabinyishuza. Ariko bwa busa nyene imbere yo gufata ubwo busa uhereye kuri number 1 mu rutonde, number 1 akaba wa mbere vy'ukuri, mu rutonde bw'umunsi wawe number 1 akaba wa mbere vy'ukuri, mu rutonde rw'ibintu vyawe vyose ucamwo number 1 akaba wa mbere, muri conflit uri kuracamwo number 1 akaba wa mbere, ikintu cyose uri kuracamwo ukavuga uti oya amahera siyo shira imbere, ubutunzi si bwo shira imbere, amagara n'ibindi byose si byo shira imbere, ikiza imbere ya vyose ni number 1 ni Yesu Kristo. Rero ninabanza nka consider uyu Yesu Kristo, nkumva ico avuga, nkumva ico ambwira, nkumva ico yaga, nkagiha agaciro, nkakirutisha biriya vyose, naho biko biravuza induru nkabigira nti mwehora mwe muzi inyuma y'uyu, nkamuha agaciro nkamurutisha vyose. Uyu Yesu mpejeje kumuha agaciro, Yesu ni watuma vya bintu vyose bwa busa bwose bugira agaciro. Bisigura ngo ubuzima bwanje ni waburaba ugasanga Yesu ari imbere, ibi bikurikira iki gihero ni muce mukigira yo gica kiba kinga rimwe wongereze ko burya busa bwose bushaho buki milliardaire canke je ne sais pas, tu vois? Muravyumva? Rero Imana ibibi yakabanga ikababwira ngo Imana niwe ariyo mushira ubwa mbere, ndashaka kukubwira ngo ahiri Imana iratunze, ahiri Imana iri mu cubahiro, ahiri iri mu bwiza, ahiri nta manque nta besoin nimwe igira, nta kibazo kiriyo, nta ngorane iriyo, nta problème, nta kibazo c'amasuccès, nta problème na zero ifise. Rero iyi kirababwira mwebwe ngo nimunshira imbere, si kugira irondera icubahiro muri sense yuko umengo irakenya icubahiro ikira kirondera canke ikirasegereza canke ikira bisemba, ariko nshaka kubwira ngo ibabwiye nuko yabaremye, ibazi ngene mumeze, igashaka kubwira ngo umviriza nimwanshira imbere ibikurikira vyose bizogira agaciro, ivyanyu vyose bizogira agaciro, ariko nimwampereza ko ivyanyu vyose muzosanga biriko bibabera ubusa, biriko bibabera gukurikira umuyaga. Amina. Reka ndabari ikintu kimwe, murakoze. Isi yo hanze